Shalom shalom nshuti z'umusaraba mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe ku izina nitwa Abel Mbonimpa. Tugiye kubandanya tuganira ijambo ry'Imana Imana yaduteguriye kuri uno munsi. Mwene data tugiye kubandanya ku ijambo ry'Imana ritubwira ivy'iminsi mikuru y'Uhoraho. Ubuheruka twarabonye iminsi mikuru y'Uhoraho, duherutse kwiga ku bijanye n'umunsi mukuru wo kuvuzwa ko inzamba. Umwami wacu Yesu Kristo n'intumwa Pawulo baratweretse neza mu bihimba bitandukanye yuko hariho inzamba yiteguye kuzovuzwa, hari inzamba y'iherezo, abamarayika bazovuza inzamba, umwami wacu Yesu Kristo azovuza inzamba, Imana yacu izorangurura ijwi rirenga, hanyuma abatoranijwe bakoranywe mu mfuruka zine z'isi, hanyuma dusanganire umwami wacu Yesu Kristo. Abakristo bose biteze kuduzwa mu ijuru, abakristo bose biteguye kumva inzamba igiye kuvuzwa. Rero uyu munsi mukuru w'inzamba twarawize mu cigisho giheruka. Uno munsi ntitubigarukako, ariko uno munsi nkuzaniye umunsi mukuru w'impongano. Ijambo ry'Imana turi busangire uno munsi riratubwira ivy'umunsi mukuru w'impongano. Ndagira nkubwire yuko mu minsi mikuru yose yakabayeho hariho iminsi mikuru itatu tutarabwirwa canke tutarabona urukurikirane rw'ibikorwa bikorwa mu minsi mikuru y'iyo minsi tubona muri Bibiliya. Turazi yuko Pasika yizihizwa rimwe mu mwaka, kandi yuko tuba twibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzuka kwiwe, ndetse yuko yaduze mu ijuru, hanyuma mu nyuma tugahimbaza umunsi mukuru wa Pentekote aho mpwemu yera yaza ku ntumwa. Rero umunsi mukuru w'inzamba nawo turabona yuko uba ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi, aho naho ni hagati y'ukw'icenda n'ukwezi kw'icumi. Nuko rero hanyuma itariki 10 z'uko kwezi nyene niho haca haba umunsi mukuru w'impongano. Kubera iki turiko turiga ibijanye n'iminsi mikuru? Ni kubera yuko amashengero y'uno munsi y'iki gihe, abakristo b'uno munsi b'iki gihe baguye bagatangura gushiraho iyindi minsi mikuru itanditswe muri Bibiliya. Icobaye ciza nuko bopfumye bahimbaza iminsi mikuru yanditswe yo muri Bibiliya, ariko iyi yindi bagiye gushiraho nyuma bakabanza bakayizibukira, hanyuma bakitaho kumenya icatumye iyi minsi mikuru ishigwaho. Rero uno munsi tugiye kubandanya ku cigisho kitubwira ivy'umunsi mukuru w'impongano. Haleluya. Rero ndagira ngo nkurarike maze tubanze dusenga Imana, hanyuma tubandanye n'aya majambo Imana yaduteguriye. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye rwose kuri ubutumwa bwiza. Mwami w'icubahiro nguhaye kaze, ndasavye ngo abari unkoresha, abari umvugisha, ushire mpwemu wawe yera mu kanwa kanje no mu mutima wanje, no mu vyumviro no mu bwenge no mu nyigisho, kugira ngo uyu mwene data nawe ari bwumvira ijambo maze rigirisha rimufashije, kandi atahure asobanukirwe ivy'iyi minsi mikuru y'Uhoraho, maze databuja turushizeho kuzigamwa no kurindwa. Ndavyambaje nshima kandi ndizeye ko ari ugiye kuduha inyigisho n'ubusobanuro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu Balewi igihimba ca 23, maze dusome ku murongo wa 26 n'uwa 27. Abalewi 23, 26 na 27. Dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho abarira Mose ati, umunsi ugira 10 uko kwezi nyene kw'indwi niwo munsi w'impongano. Uzubabere uwo gukorana kwera, muze mwame mwibabaza, kandi muze mubushikanire kw'ikimazi gitongorwa n'umuriro. Ntimuze mugire igikorwa na kimwe mukora kuri uwo munsi, kuko ari umunsi w'impongano, aho muzotangirwa impongano imbere yanje jewe Uhoraho Imana yanyu. Kandi nihagira umuntu atazokwibabaza kuri uwo munsi, azacibwe mu bwoko bwabo. Kandi nihagira uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi, uwo muntu
nzomurandura mu bwoko bwabo. Imana ihabwa icubahiro. Mwene data ndagira nkubwire ko uyu munsi w'impongano wari umunsi mukuru ukomeye cyane mu Bisirayeli. Niwo munsi bahimbaza bisonzesheje, nk'uko tumaze kuyibona hano mu Balewi ku murongo wa 30 haravuga ngo kandi nihagira uzogira igikorwa na kimwe akora kuri uwo munsi, uwo muntu nzomurandura mu bwoko bwabo. Uyu munsi mukuru w'impongano ni umunsi mukuru uhambaye cyane. Rero igituma uno munsi tuje kugira ngo tuganire ku by'uyu munsi mukuru w'impongano nuko tubona ko mu minsi mikuru indwi yose yanditswe muri Bibiliya byarangiriye ku munsi mukuru wa Pentekote. Rero iyo minsi yindi mikuru itatu twarabonye umunsi mukuru w'inzamba, uno munsi turiko turabona umunsi mukuru w'impongano, tuzorangiriza ku munsi mukuru w'insago. Rero mwene data, uyu munsi mukuru mu yindi minsi mikuru yose yakabaye mu Bisirayeli, uyu munsi mukuru utawubahirije yararandurwa. Uyu rero ni umunsi mukuru ukomeye cyane. Uyu munsi mukuru ndagira ngo nkubwire ibintu bikomeye cyane byakogwa kuri uwo munsi mukuru w'impongano, hanyuma turaza kuraba ukuntu Bibiliya itwereka neza ko inyuma y'ukuvuzwa kw'inzamba ishengero ry'Imana rimaze guteranywa no guteranira hamwe, ukuntu hazobaho ibihe byo kugira ngo habeho gucungurwa burundu. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko hazobaho ibihe byo kugira ngo umwungere arobanure nk'uko arobanura intama, ngo azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Rero reka tubanze turabe amajambo aboneka hano nyene mu Balewi igihimba ca 16, turabe ukuntu inkomoko n'ingene vyagenda kuri uwo munsi mukuru. Reka dusome ku murongo w'8. Abalewi igihimba ca 16 dusome ku murongo w'8. Aroni aheze apfindire izo mpene zompi, ubupfindo bumwe bwerekane iyanje, ubundi bwerekane iyo gusendwa, maze yigize hafi iyo mpene yerekanywe n'ubupfindo ko ari iyanje, ayigerere kuba ikimazi cyo gutangirwa ibyaha, ariko imwe yerekanywe ko ari iyo gusendwa ihagarikwe imbere yanje idora, kugira ngo yaturirwe kw'ibyaha irungikwe kuba iyo gusendwa mu bugaragwa. Mwene data, umunsi mukuru w'impongano ugereranywa n'umunsi Yesu Kristo azoza aje gucira urubanza abazoba bari ku isi. Impene azoziherereza ibumoso, ariko intama azoziherereza iburyo bwiwe. No kuvuga ku munsi mukuru w'impongano, umuherezi mukuru Aroni yafata impene zibiri, imwe akayigira iyo gutangirwa kw'ibyaha by'impongano, iyindi ikaba iyo gusendwa bamaze kuyaturira kw'ibyaha, iyo bita mu rurimi rw'igiheburayo Azazeli. Iyo mpene yitwa Azazeli yararungikwa imaze kwaturirwa kw'ibyaha by'Abisirayeli byose. Ni ukuvuga ngo iyo mpene yacirungikwa mu gahinga ikaba ikiyerere, ni ukuvuga kazosangangukira mu gahinga, ntiyasubira kugaruka mu bantu, kandi nta n'uwo yibaze. Ni ukuvuga iyo mpene yaba yabaye igihumane, nta wosubira kuyirya. Iyo mpene yaba yahumanye, yacicika igikoko cyo mu ishamba. Iyo mpene yacigenda iyerera. Iyo mpene bita Azazeli ni impene y'ikiyerere yaturiwe kw'ibyaha byose. Nuko rero bya Bisirayeli, hanyuma rero bakayirungika mu gahinga ikagenda idora, ibona idapfuye. Hanyuma ariko ya yindi ca kindi kimazi kindi casigaye coco baragikerera, hanyuma kigatangirwa ku gicaniro, maze amaraso yayo bakamijagira ku gicaniro kugira ngo Abisirayeli batangirwe impongano. Uyu munsi mukuru rero ni umunsi mukuru ukomeye cyane, kuko ukuraho ukamarikanya ibyaha byose by'Abisirayeli. Turabona yuko ubundi Abisirayeli batangirwa ibimazi bya Pasika. Pasika babikora mu kwezi kwa mbere tarike 14 ku mugoroba, bagatanga ikimazi ca Pasika. Itarike 15 ku mugoroba bakaba barangije Pasika. Aho haba ni mu kwezi kwitwa Nisani. Hanyuma ariko uyu munsi mukuru wo uba inyuma y'amezi 6, ni ukuvuga ngo itarike 10 z'ukwezi kw'indwi, aho ni hagati mu kwezi kw'icenda n'ukwezi kw'icumi.
uyu munsi mukuru w'impongano rero ni uwuje kumaririkanya icitwa icaha cose burundu, gukuraho icaha mu Bisirayeli. Reka turabe umugambi w'Imana kuri wewe nanje, umugambi w'Imana w'ivy'uwo munsi mukuru w'impongano. Turabe ico Imana ivuga, kuko hari umunsi Uhoraho azomaririkanya icitwa icaha. Hari umunsi Uhoraho azokuraho kugabitanya mu bantu kw'isi. Hari umunsi Uhoraho azoza. Hari umunsi Yesu Kristo azoza kwima ingoma yiwe hano kw'isi. Hari umunsi twiteze kubona ubwami bwa Mesiya. Mesiya ariteguriye kuza gushinga ingoma yiwe mw'isi. Muri ico gihe azokuraho icitwa icaha, azokuraho ubwicanyi, azokuraho ingwara, azokuraho ibintu byose, azokuraho amabi yose gakorewe mw'isi. Uwo munsi mukuru w'impongano uzoba, kandi uwo munsi uzoba ari uwo gukuraho no kumaririkanya icitwa icaha. Reka tubanze dusome muri Daniyeli igihimba c'icenda, amajambo dusanzwe tuzi kandi twigishijwe kandi twasobanuriwe, tuyasubiremwo hanyuma mumenye impamvu uwo munsi mukuru w'impongano ugereranywa n'umunsi mukuru uzoba mu gihe c'uko Yesu Kristo azobaje kwima ingoma yiwe i Yerusalemu hano kw'isi. Reka dusome Daniyeli igihimba c'icenda umurongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira, ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara idomwemwo ikimenyetso, ahera cane harobanuzwe amavuta. Mwene data, hari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uri muri ubu buryo bushika butatu. Umugambi wa mbere ni ukugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano. Iri jambo ry'impongano niryo rirangiza. Rero hari umunsi hazotangirwa impongano, hari umunsi ivyaha byose bizokurwaho. Gukuraho ivyaha ni ukuvuga ngo ikimazi caramaze gutangwa ku musaraba. Yesu Kristo yadupfiriye rimwe rizima. Ni ukuvuga ngo amaraso Yesu Kristo amaze kudupfira, twaramaze gucungurwa. Rero igisigaye, hasigaye ico bita gucungurwa kw'imibiri yacu. Ariyo majambo tubona Paulo yavuze mu Baroma, havuga ngo dusigaje umunsi wuko twiteze gucungurwa kw'imibiri yacu. Rero uko gucungurwa kw'imibiri yacu ni ca gihe aho hazobaho umuzuko wa mbere, ni ca gihe ishengero rya Kristo rizaba ryaduze, ni ca gihe hazobaho kurobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Ico gihe ngo intama azozihereza iburyo, ariko impene azozihereza ibumoso. Nico gituma rero hano turabona yuko hariho impene. Umuherezi kera yafata impene imwe ikidora akayisenda ikaja mu gahinga, hanyuma agafata iyindi yoyo ikagumaho. Bigereranywa neza yuko hazobaho kuyungurura, ngo akayungiro kazoza kuyungurura. Nico gituma umugambi w'Imana nuwo gukuraho ibicumuro n'ibigabitanyo, hanyuma rero ngo bitangirwe impongano, maze hazanwe ukugororoka kutazoshira. Uno munsi abantu baracikoresha ibyo bishakiye. Uno munsi abantu baraciyobagiza, bakibagira yuko bacunguwe, bakibagira yuko bagajwe n'amaraso ya Yesu. Ariko hari umunsi Yesu Kristo azoza, maze aze kuvangura. Hazobaho kuyungurura, hazobaho gucengetura, hazobaho gusuzuma, kugira ngo abakoze ibyiza bageregwe, abakoze ibyaha nabo bahabwe ibihano, kandi bazojanwa mu gihano kidashira. Dukomeze dusome, dusubire muri amajambo mu Balewi igihimba c'16, turabe ivy'irya mpene ikidora yitwa Azazeli, turabe ico isobanura. Ku murongo wa 20, Abalewi 16, duhere ku murongo wa 20, haravuga ngo, niyaheza gutangira ahera impongano, bo n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, aheze yigize hafi ya mpene ikidora. Iyi mpene ikidora nk'uko turiko turabibona ni ya mpene izorungikwa mu gahinga. Uwo Aroni aheze arambike ibiganza vyiwe vyompi mu ruhanga rw'iyo mpene idora, ayaturire ko ibigabitanyo vy'Abisirayeli vyose n'ibicumuro vyabo vyose n'ivyaha vyabo vyose, abiremeke
mu ruhanga rw'iyo mpene, ayihe umuntu yari yibangikanije, ayijane mu bugaragwa. Iyo mpene igende yikoreye ibigabitanyo byabo byose, abijane ahataba abantu, uwo muntu ayishiburire mu bugaragwa. Iyi mpene igereranywa n'aba bantu b'abanyabyaha bazohindirwa hanze, bagende kuko arahazagira ati mviraho mwabakora ibizira mwese mwe simbazi. Ndagira nkubwire hano hariho uburyo bubiri bugaragara. Hari impene imwe umuherezi yahitamwo ikaba iyo gutanga kw'ikimazi, iyo bakayikerera amaraso yayo akaba ayo kumijagirwa ku gicaniro. Ariko hakaba n'iyindi yarungikwa. Iyo yarungikwa igereranywa n'abanyabyaha, yarungikwa yatuwe kw'ibyaha byose by'abantu, ikarungikwa ikaja kuyerera, ikazorinda isangangukira mu gahinga, ikazoribwa n'ibisiga, ikazoribwa n'ibikoko, ntiyasubira kuba mu bantu. Iyo mpene barayisenda, bayita yo gusenda, basenda ibinyoro, bagasenda ibintu byose, bakayiremeka ku bigabitanyo byabo byose, hanyuma ikarungikwa ikaja mu gahinga kandi ikagenda ntigaruke. Bisobanurwa ngo icaha caba gisenzwe cirukanywe, icaha kigakugwa mu gihugu. Buri mwaka bakora umunsi mukuru w'impongano rimwe mu mwaka. Mwene data ndagira ngo usobanukirwe icitwa guhongerwa. Uno munsi abantu baracikorera ibyo bishakiye, ariko hari umunsi Yesu Kristo azoza kurobanura, maze arobanure, hanyuma urwamfu baruturire, ariko ingwano bazimburire mu kigega. Mwene data, nico bisobanurwa umunsi mukuru w'impongano. Ico gihe babikora mu buryo bw'umubiri bugaragara, babikora mu buryo bw'ibifadika byo tubonesha amaso, ariko hari igihe kija kuza aho hazoba umunsi mukuru wo kurobanura. Bazorobanura intama mu mpene, intama bazoziherereza iburyo, maze impene baziherereze ibumoso. Mwene data, reka dusome ayo majambo nk'uko dusanzwe tuyazi mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 25, maze dusome ku murongo wa 31. Haravuga ngo gucira amahanga urubanza. Ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Mwene data, iki gihe ni ca gihe wumvise cyo gukuraho icaha, kumaririkanya ibigabitanyo, ibicumuro bishire, hazana ukugororoka. Uwo munsi Mesi azoba aje kwima ingoma yiwe. Uwo munsi hazoba hari ubwami bumaze kuza ku isi. Uwo munsi bazokuraho icitwa icaha, bakirandurane n'imizi. Nico gituma mwene data dusabwa kugira ngo twemere guca bugufi, twemere kwemera kubaha no kumvira, maze ntitwongere ko kuvyanditswe kandi ntidukureko na gatoya, ariko duce bugufi. Mwene data, twibuke ikintu gikomeye cane cabaye mu Bisirayeli, aho Aroni abahungu biwe ba mbere barabaherezi, bakoresheje ivy'ubwibone no kwirata, hanyuma maze baragarariza, baza kurahura umuriro bakuye ahandi, umuriro bakuye ahandi, aho kugira ngo bawurahure aho Uhoraho yababwiye, ariko baranka, baca baza kurahura ahandi. Muri ico gihe bagiye kosa imimazi, umuriro uva imbere y'Uhoraho urabaturira, barasha barahera. Kandi ico gihe Uhoraho abwira Mose ati, ubwire mwene wanyu Aroni mukuru wawe, abahungu biwe bapfuye ntabaririre, kubera yuko bakoze icaha kirengereje. Iki caha c'ubwibone, icaha co kwirata, icaha co kwigira gakomeye, ni icaha gikomeye. Nico gituma haca hatangurwa iki gikorwa co kugira ngo hazanwe igikorwa co guhongerwa, kugira ngo abantu bacumura gutya bamaze gusaba imbabazi bashobore kubabarirwa. Mwene data, wakoze ibyaha bihebuje birengereje, ari byo byaha tubona mu Balewi igihimba ca 20, ibyaha by'ubuhemu, ibyaha by'ubugarariji, ibyaha by'ubugizi bwa nabi. Mwene data, ivyo vyaha birashakirwa yuko wewe wabigendeyemwo uyihana, maze ugaca bugufi. Muri ico gihe rero birashakirwa yuko ivyo vyaha byose bitangirwa impongano, maze hakazanwa ukugororoka kutazoshira.
ikindi womenya nuko ibi byaha birimwo birakorwa mu isi byose hazogera igihe habeho gukubura, habeho gukuraho no kumaririkanya, maze hazanwe ukugororoka kutazoshira. Uwo munsi rero warabaye marike canke warashingiwe igihe. Hari umunsi hazoba umunsi mukuru wo gukubura, uwo munsi awita umunsi mukuru w'impongano. Ico gihe hazoba ari wa munsi ukomeye cane, ari wo munsi wo gucungurwa kw'imibiri yacu, ari wo munsi wo gucungurwa kwawe nanje burundu, aho tuzozukana imibiri misha, abapfuye bakazuka bagasubizwa imibiri yabo misha, maze abariho nabo bagahindurwa. Muri ico gihe niho tuzokwama tunezerewe turi kumwe n'umwami. Hari umunsi rero bizoshika maze ukavyibonera. Rero aya majambo ariko aratwereka yuko intama ngo bazoziherereza iburyo, ariko impene bazoziherereza ibumoso. Twamaze kubona ya mpene yitwa Azazeli, bayirungika mu gahinga, yagenda yikoreye ibyaha byose by'Abisirayeli. Niko bigaragara yuko abanyabyaha bazohindirwa hanze, nk'uko tubisoma hano ku murongo wa 46, Matayo 25:46, haravuga ngo abo bazoja mu gihano kidashira, ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira. Mwene data, aba bantu abazoba bari iburyo bazoja mu bugingo budashira, ariko abanyabyaha bazoja mu gihano kidashira. Bazokwama bari mu kaga, barahebwe, bari mu gahinga, hamwe hazoba haramarira no kuryanya isi yazamenyo, bazobaterera hanze. Ijambo ry'Imana riravuga yuko Yesu azobabwira ngo mviraho mwe bakora ibizira mwese imbazi, muje mu muriro utazima wateguriye wa murwanizi, ngo nari nshonje ntimwangaburira, nagenda gusa ntimwanyambika. No kuvuga ngo Yesu azobabwira ya majambo yanditswe hano musanzwe muyazi, ariko abagororotsi azobaha ubugingo budashira. Azobabwira ati nimuze abo data yatoranije, muragwe ubwambi bw'Imana mwateguriwe uhereye kuva kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nagenda gusa muranyambika. Nico gihe rero hazoba hageze igihe cyo kugororegwa. Rero mwene data, muze dukorere Yesu, muze dukorere umwami igihe kikiriho, kuko akanya dufise arakanyene. Tukibandanya no majambo ajanye n'ivyerekeranye no gutandukanya babi n'abeza, ico gikorwa turakibona muri Matayo igihimba ca 13 umurongo wa 30. Haravuga ngo mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya, maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti mubanze mutororokanye urwamfu, muruhambire imikama, muruturire ari kuburo, mubwimburire mu kigega canje. Mwene data, aha niho tugaragarizwa neza yuko ari wa munsi wa nyuma urubanza. Muri icyo gihe rero Yesu Kristo azobaje kwima ingoma yiwe. Ni muri ico gihe azovuga ati nimuze abo data yatoranije, abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abo ba Kristo bagereranywa n'uburo, bagereranywa n'imbuto zizokwegeranirizwa mu kigega. Mwene data, niwitegure kwegeranizwa mu kigega, niwitegure gukora ivyiza uburyo bukiriho, niwitegure kwiyeza no kwitunganya, niwitegure guhagarara nk'umukristo, niwitegure gushingira intahe ukuri buri munsi, buri saha na buri munota, kubera yuko abakoze nabi bagiye kuzoba nk'umuguruka, bazotumurwa nk'umuguruka, kandi bazoyerera, bazocika ibiyerere, bazohunga atawubirukanye, ngo ariko abagororotsi bo bazozigamwa kandi bazorindwa. N'igihe cawe mwene data, n'igihe canje cyo kugira ngo twitegurire gusanganira umwami wacu Yesu Kristo, kuko inyuma y'umunsi mukuru w'inzamba haca haza umunsi mukuru w'impongano. Ndagira nkubwire yuko Yesu Kristo hari ijambo avuga rijanye n'ivyo gucungurwa kw'imibiri yacu, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21. Turabona amajambo aho umwami wacu Yesu Kristo agaruka kuvuga ku majambo yo gucungurwa kw'imibiri yacu. Haleluya! Turabe ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 21 umurongo wa 28. Ariko ivyo ntivyatangura kubaho, muze murangamize muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Haleluya! Umwami Yesu abwira abigishwa biwe ati hari igihe cyo gucungurwa kwanyu kizogera,
ryari? Muri ca gihe hazoba hamaze kuza vya bimenyetso bigaragaza umunsi w'imperuka, ibimenyetso bigaragaza ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, arivyo vy'ibi bihe turimwo. Mwene data, Yesu abwira abigishwa biwe ati muze muraramike amazosi yanyu, muze muraramike imitwe yanyu, maze mwerekeze amaso mu ijuru, kubera yuko igihe cyo gucungurwa kwanyu kizoba kigira gishike. Mwene data, hariho igihe cyo gucungurwa kw'imibiri yacu, ugucungurwa kuko twaracunguwe maze twozwa ivyaha, ariko haracasigaye kugira ngo twezwe dutunganywe, haracasigaye igihe cyo kugira ngo ducungurwe, kwa gucungurwa kw'imibiri yacu, aho Yesu azozira kuza kutugororera no kuduha buri muntu wese akaja mu mugabane wiwe w'ico yakoreye. Igihe tuzokwinjizwa mu bugingo budashira, ni muri ico gihe tuzoba ducunguwe burundu. Twaracunguwe igice ca mbere, hagiye kuza ikindi gihe cyo gucungurwa burundu, n'igihe cyo kuvanwa mu isi, n'igihe cyo kuzamurwa, n'igihe cyo guhabwa ubwami. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo muzofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000, ngo abapfuye bandi ntibazohabwa ubwo burenganzira iyo myaka 1000 idashize. Nico gituma hari ubwami bwa Mesiya rero bwiteguye kugira ngo buze kuyima, maze isi yose izoba iri munsi y'ubutegetsi bwa Kristo. Haleluya! Mwene data, witegure kuzoba muri ubwo bwami. Ni muri ico gihe tuzoba tumaze gutangirwa impongano burundu, ni muri ico gihe tuzoba tumaze gucungurwa, imibiri yacu igacungurwa, maze tukaba abana b'Imana, maze tugahabwa ubwami bw'Imana hamwe na Kristo, tugafatanya nawe kuganza muri ca gihe c'imyaka 1000. Haleluya! Mu kurangiza, turangirize ku majambo Pawulo yavuze mu Baroma 8, maze dusome duhereye ku murongo wa 22. Haravuga ngo kuko tuzi yuko ivyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu. Kandi si ico gusa, ariko natwe abafise umushuzo wa mpwemu, natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Haleluya! Ico gihe Pawulo aravuga ngo twiteze gucika abana b'Imana. Tuzocika abana b'Imana ca gihe tuzaba duhawe ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo, nguko azosa niko tuzoba dusa. Ico gihe tuzoca ducika abana b'Imana vy'ukuri, kuko uno munsi turacari mu bitwanduza, turacari mu biduhenda, turacari mu bitugora, haracariho ingorane, ntiturashikaho umwansi atageza gutera amabuye, turacari mu biturusha no mu bitunaniza. Hari igihe kizogera maze tugacungurwa kw'imibiri yacu. Haleluya! Ngo niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ku murongo wa 24 haravuga ngo kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Mwene data, twakijijwe mu buryo bwo gutegereza ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ivyo bisobanurwa ko turategereje gucungurwa kw'imibiri yacu, turategereje kuzamurwa ngo tuvanwe mu isi, turategereje wa munsi wo kuja imbere y'intebe y'imanza, maze hakabaho kurobanurwa, umuntu akarobanurwa ngo nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene, intama bakaziherereza iburyo, maze impene bakaziherereza ibumoso. Ibumoso bisobanurwa hehe? Muri ka gahinga, muri rya shamba, muri bwa bugaragwa, hamwe umuherezi Aroni yarungika ya mpene yamaze kuyaturira ko ibyaha byose, akayisenda, yamaze kuyisuka kw'imivumo yose y'abantu b'Imana, hanyuma igasendwa ikagenda kuyerera, ikazogwa muri ako karere, ikazogwa muri ako gahinga. Hari igihe kizogera aba banyabyaha banse gukizwa bazocika ibivume, maze bacika ibiyerere. Ca gihe atakwihana kukiriho, ta gihe batakibasha gusubira kwihana, muri ico gihe bazocika ibiyerere, bagenda batazi iyo baja niyo bava. Ni muri ca gihe hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo, ariko abagororotsi bazoba bari mu bwami bwa Kristo. Tuzoba turi kumwe na Kristo, tuzoba dufitiko turafatanya nawe mu kuganza ya myaka 1000. Muri ico gihe Yesu Kristo azoba yaje kwima ingoma yiwe hano kw'isi. Ndagira ngo ndarike umukristo wese kwitegurira ubwami bwa Mesiya, kwitegurira inganji ya Kristo, kwitegurira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bwa bwami bwa Kristo buraje, buregereje, igihe kirashitse. Nico gituma
turiko turakangurirwa kuba maso no kwitegura kugira ngo dusanganire umwami wacu, hanyuma twitegurire gucungurwa ku mibiri yacu. Haleluya! Mwese abo twari kumwe muri ijambo ry'Imana, Yesu abahezagire. Hanyuma rero tuzobandanya twumviriza umunsi mukuru wa nyuma, ari wo munsi mukuru w'insago ugaragaza ingene Imana izoza kubana n'abantu bayo hano ku isi. Haleluya! Kubera yuko inyuma y'imyaka 1000, inyuma y'ingoma ya Mesiya, inyuma y'ubwami bwa Mesiya, hazoca haza isi nsha, hazoca haza n'ijuru risha. Ivyo ukugororoka kuzobamwo, ukugororoka kuzoba muri ico gihe, kubera yuko hazoba harabayeho gucungurwa kw'imibiri yacu. Nta caha kizoba kikiriho, abantu bose bazoba bamaze kubabera, abantu bazoba bamaze kuba abana b'Imana. Muri ico gihe Imana izociza rero, inyuma ya myaka 1000, Imana izociza ngo izobana nabo, ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, ngo nta rupfu ruzarukiriho, ngo kandi uburibwe no gutaka bizohunga bigende. Haleluya! Rero mwene data, ndakuraritse kugira ngo dukomeze kuyaga ivy'Imana no gusangira ijambo ry'Imana buri munsi, hanyuma tuhezagirwe kandi twuzure mpwemu yera. Nuko rero wewe wamaze kwitegura, tugiye gufatanya rino sengesho kugira ngo mwebwe mumaze kubona ibimenyetso yuko vyegereje, ndetse byamaze gushika, ndetse byinshi bimaze kuboneka. Ni igihe ciza cyo kuraramika amazosi yacu tuyerekeze mu ijuru. Yesu yavuze ngo nimwabona ivyo byose bibaye, mukabona ca kizira c'ubuyobe kimaze guhagarara ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli avugishwa n'Imana, ngo usoma niyubare. Mwene data, we usoma utangure kuraramika umutwe, utangure kurangamiza amaso mu ijuru, kubera ko umucunguzi agiye kuza gucungura imibiri yacu, kudukura mu isi, kugira ngo tuzamuke tuje kubana nawe iteka ryose, tuje kubana nawe imyaka yose. Duce bugufi rero, hanyuma dusenga Imana, dushimira Imana kw'iri jambo ryayo, kandi kuri wewe witeguye gukizwa, wongere kwihana, wongere kwakira Yesu. Ndakuraritse wowe ukeneye kugira ngo twakire Yesu. N'igihe ciza cyo kwakira Yesu, n'igihe ciza cyo guca bugufi. Reka dusabe amaraso ya Yesu Kristo aze akuhagire. Yesu yagupfiriye ku musaraba, Yesu yakubambiwe, Yesu yatubambiwe. Birakwiye yuko tumuha ikibanza mu bugingo bwacu. Nuko dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Yesu Munyanazareti, ndagushimiye mwami w'abami, kuko wadupfiriye ukatubambirwa i Karuvari ku musaraba. Turabona mwami ijambo ryawe riko riratwereka yuko hagiye kuza ubwami, hagiye kuza ingoma yawe, ugiye kuzana ubwami bwawe. Ndasabye ngo imitima y'aba bantu yicare yiteguye, uwo ari we wese yicara agavye. Ndasabye ngo twicare tugavye, twicare twiteguye, kugira ngo twitegure kugusanganira, maze tuzobane nawe. Yesu, uzutugororere bwa bwami, uzutugororere bwa bugingo budashira, uzutugororere maze duhorane nawe, tuzobane nawe imyaka yose. Ndasengeye uyu muntu yamaze guca bugufi, yongere kwihana, maze yakire ijambo rya mutima wiwe, maze Yesu mugenderere. Hanyuma Yesu umwandike muri ca gitabo cawe c'ubugingo. Ndasabye mwami, udukundire, utugirire neza, maze udutabare, kugira ngo data duhore tugutegereje, duhore turi maso, kuko mwami turabona ko bya bihe by'imperuka turi muri byo, kandi bitwereka ko turi mu bihe bya nyuma. Nico gituma birakwiye yuko twihana, birakwiye yuko twezwa, birakwiye ko dutunganywa. Ewe uhoraho, ndakwihaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye data, nubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.